Apotre Isidore Mbayaga ubona mu ntunganye y'igihugu cy'u Burundi abarundi mu bwoko bwose abahutu abatutsi n'abatwa baranka kagiye guhabwa ijambo akarero urabira kuri iyi meza turiko nibaza ko hari nyinshi hati birabona ko ari ubwoko bwose hano kandi turi kuri televiziyo y'igihugu no kuvuga hani ni televiziyo ya Repubulika y'u Burundi yaba hariho ikumirwa ry'ubwoko bumwe cyangwa ubundi mwarubira ikiganiro cy'ubwoko bumwe mugabo kubera ibyo bintu atabihari murabona yuko nk'uko warabivuze nta muntu ahabwa ijambo kubera ubwoko bwiwe ugiye kuraba ingene leta yubatse n'inzego zayo ni ikintu babonye kuva kera ntuze umugambi uri ku butegetsi niwe ufise porogaramu yatanze porogaramu irongora igihugu umukuru w'igihugu nabo murabona yuko bamushyize imbere kuri abyumva kandi azi icyo byari bimaze konona mu gihugu no gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ugiye kubiraba rero uno munsi ukaraba ingene inzego zose guhera hejuru zubatse n'abantu bavuga yuko hariho gukumirwa k'ubwoko bumwe canke hari ubwoko buryamiye ubundi bushobora no kubwira icejo hari igihe umuntu araba amayindikateri akaraba ati none bizozana nahe izo nama zibera he bizoshoboka gute kuko umuntu akwica kugira ngo uhonye nuko aba yaguhuikiye akagirira inama aho utabona canke akabika ibigwanisha aho utabona mugabo ugiye kuraba uno munsi umukuru w'igihugu cacu ari mu bwoko bw'abahutu mugabo icegera ciwe n'umututsi akora akararo kamwe umugambi uri ku butegetsi utwarwa n'umuhutu icegera ciwe n'umututsi mu bantu bitwa abasekreteri national nibo bajerwa mu programme y'umugambi ugiye kuraba ingene bari n'ubwoko bwose raba mu gisirikare cy'iwacu ugiye kuraba nta hantu na hamwe usanga komandema yiharije umuntu w'ubwoko bumwe ngo n'icegera kibi cy'ubwoko bumwe ico ni ikintu babonye kera ko abantu benshi bahora bafatirako kugira ngo bacanishemwe abantu twari muri za njyane zamazigaruka ko imyaka 10 iheze ubu rero bamwe babikora babonye ko ya myaka 10 irarenganye atakibaye bareko bagomba yuko bati twobigenza gute kugira ngo dusubire tuvyure ibisigo byari bisinziriye by'ubwoko muga bagasanga wingene gipanze biragoye ugiye kura mu nzego z'igipolisi nico kimwe mu nzego zo hasi kuva hasi gushika hejuru amadamu wanje n'inyumba ko kandi mfise umututsi kandi inzatwara zose siza abatutsi ninakoraba ubutungane kuri supreme n'umututsi donc hari ibintu nibaza yuko ivyo bintu bitoba bigishobora kuza ngo abantu bavyumve uretse nyene ko atamuryango burakagugu hari abantu bakeya bashobora kuvyumva kubera wanashaka bobo bakamisha ivyo nyene mwizo ntwaro zakaryanisha imiryango canke zahagarara ku bwoko n'ibindi mugabo abona bugiye kubiraba ni nkuko atakibanza bagifise kubera uravye ingene ico kibazo bacicariye ndibukanye n'icyo mukuru w'igihugu bariko baravuga aba bo muri severe igihe batanga raporo hari abantu benshi bagombye guca bagomba kubatiza raporo murabe neza hari ubwoko bwamaze ubundi nta macakuri y'amoko ashoboka mu gihe discours politique itabishigikiye ibikunda umukuru w'igihugu acihaguruka aravuga ati no ntihagire umututsi yumva yuko iki kintu umenga ni iciwe niwe yabikoze ubwo bw'abatutsi bumve yuko umenga nibwo bwakoze ibara nta batutsi bishe abahutu ahubwo hishe ubwoko hishwe ubutegetsi bubi bwari buhari ijya ni discours nziza cyane ituma umuntu yumva koko adashobora kwagirwa cyangwa ngo yereho ikintu ciceye kubera ubwoko bwiwe kandi muri uwo mugambi atarimo nibyo rero barimwo urabona bimazemo igihe uno munsi rero nico gihe ndiko ndavuga hari abantu batamwe kuzana utuntu kugira bentoxika abantu batamikishano babereke yuko umenga hariho ubwoko bugiye gupfa hari ubwoko bukumiriwe butaramuwe mu iterambere cyangwa muri nabiriya kugira ngo barabe yuko yamaraso yahora seseka biciye mu njyane z'amoko uko imyaka 10 irenganye byosubira mugabo no munsi nibaza yuko umutega inyoni irikira muraba abawutegera ubusa kuko ntibuvamo iwuca hejuru ni rero nibaza yuko ari abatamatu biko bariko baravuga hariho amase yakira atagiho mu rutaro umuntu yoza n'ikarata y'ubwoko no munsi biragoye abantu baramaze guca ubwenge ugiye kuraba na generation canke ugwaruka dufise no munsi
bibereye kwiruka inyuma y'amafaranga batunge kuko niyo programme bafise. Uravye leta ivyo ikora ivuga ati abantu mwese abana bacu nta bwoko nta ntara nikizana imigambi muje mu iterambere. Kugiye kuraba no munsi n'abana b'abavyeyi bari barahunze kubera izo njyana z'amoko zari zihari, uno munsi bariko baratahuka n'abari kubaka inganda ngaha, no bari mu migambi y'iterambere y'ukurima mu matongo y'iwabo, kubera babonye yuko ico abavyeyi babo bababwiye ko bahunze cyaravuyeho. Je naho rero agomba kuvuga yuko iyo karata ntikirya, nibareke aboye, ni bamwe Maître Deo yariko aravuga bagomba kumanipira, bagomba gukoresha abantu bagifise les esprits faibles kugira ngo barabe yuko bubu politike yaba ari ishingiye guteranya abantu no kugomba kwereka ko hari ubwoko bugomba kuja hejuru y'ubundi, bagomba kugerageza kugira barabe yuko byosubira mugabo ukuri kuhari mu Burundi ico kintu gishoboka. Turi kumwe twese niko baritubiye, kandi ugiye kuraba muri byose turi kumwe, nta na hamwe uvuga ngo hari ubwoko bukumiriwe muri iki wapi. Nico gituma ubona n'imigambo no munsi ntikiryana cyane, kuko baramaze kumenya igisumba ikindi. Igisumba ikindi suko umugambi kanaka rero bwotwara, suko ubwoko bwa kanaka rero bwotwara. Igisumba ikindi nuko uje imbere y'abandi azana politike y'igihugu, atazana politike y'ubwoko canke y'umugwi, iterambere ikabiri rya bose. Kandi ico president ayishimiye na programme afise, urabona yuko biriko biragenda neza. Nico gituma bavuga bati ubu rero twese nta muntu yoshingo yomera umushatsi wera mu munsi umwe akavuga ati ko ari nakatwaye canke atari nakabijejwe ndagowe. Nico gituma bose ubona yuko ubu ibintu by'indyane canke bibatandukanya bisigaye ari bike. Ubu bose baraba iterambere ry'igihugu muri rusangi, batitayeho kumenya iyo nakava niyavuka n'umuvyeyi yamuvyaye wariwe. Murakoze cyane. Ugifise ijambo mwavuze yuko mu Burundi ata muntu ariko aratotezwa azira ubwoko bwiwe, azira ko yavutse, azira ko ari umuntu canke ari umututsi. Ariko hari ikiganiro kiri ku rubuga rwa televiziyo y'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ico kiganiro aho bari mu nama y'ico bita ngo Unity Club, witwa Augustin Nshimiyimana avuga ko ari umukoloneli yahoze mu muhari wa FDLR, aragiriza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umugambo CNDD-FDD ko bafise politike na ideologie hutu yo kwanka abatutsi. Ivyo navyo mu biha insiguri mbo nibazagira ko ari baba ari Maître Deo yatanguye kuvuga bagomba kumanipira. D'abord kiya kiganiro nacumbirije cyose ko umuntu akunda gukurikirana ibintu bivugwa cyane mu karere kugira umuntu amenye politiki hari ingene imeze. D'abord ugira ikintu giha agaciro uraba wakivuze, ukaraba naho yakivugiye. Mu bisanzwe urya mu colonel Augustin Nshimiyimana batazira bora, ivyo yashikirije honyene ugiye kubiraba ni ibintu yari yatamitswe yatekerewe. Warabona yuko hari ibyo avuga bikamunika akabanza kuja kubisoma ahantu kugira ngo abivuge uko babimutumye. Hanyuma icya kabiri ujaye ari mu ndongozi wawe ko ari za FDLR ntera hamwe sibyo, abo nabo bose intwaro ya FPR bita yuko ari abagenosideri bakoze ihunyabwoko. Abo rero muri ico gihe mu gihe babafise ni nk'uko ari prise en otage, ntashobora kuvuga ikintu ko acumva, kivuga uko bakimutumye kugira serve les intérêts za ntuzo za politique ya FPR ngo na Kagame. Birumvikana rero kuba yabivugiye harya kugira bamutore honyine ngaje ko mu paneliste harya muri irya sare ingana kugira ngo ibihumbi bingahe, indongozo za FPR zose ariho ziri, abahogra dariho bari, abakukurutsa ariho bari, kiya kintu kandi weho gitwagwa n'umutambukanyi wa President Kagame. Donc bora rero ni igikoresho bakoresheje kugira ngo barabe yuko kubera umubano mubi nibaza ibihugu bifitaniye muri no misi, ubu bumwe abarundi bagiyemwo bo bugiye kubirabe wabo ntabwo, kuko bababugiye kuvuga abahutu n'abatutsi gusa, mugabo mu mitima no mu bikorwa bakora biragaragara yuko hariho ubwoko butagira ijambo, hariho ubwoko buri prise en otage. Rero ravyo abivuze rero ugacuraba ingene yabivuze ukaba naho yabivugiye, ntawo biha agaciro kubera ni nka wa wundi ashika imbere y'ubutungane bakamubwira bati raba ibintu wari wavyemeye ko wabikoze, agaca avuga ati je navyemeye kubera inkoni, ahantu nari ndi barankubise numva ngira mpfe
ndavyemera barabinsinyisha ku nguvu na bora ndazi uwo mushira ku ruhande akavuga ati dusubire mu bijya bintu yovuga ati we uri hajya uri nka jewe wari kuvuga gutya mwini mvugo rero siwe ariko ikindi nuko ivyo yavuze sivyo kuko yaragaragaje kuvuga ko abasenedede FDD sivyo yavuze umugumwe mwini mvugo yagombye kuvuga nuko bateguye bavuze CNDD FDD bagereye abahungu biyo ruguru bagombye kuvuga abahutu mugabo akibagira yuko uvuze CNDD FDD ukavuga ngo ifise ideology y'ihutu y'ukwanka abatutsi bigaragaza neza yuko utazi CNDD FDD ingene yubatse sinda yirimwe mugabo udatunze inkarabona aho zituruka sivyo nagaragaje kubivuga hakiri kare ugiye kuraba abatutsi benshi mu Burundi no munsi umugambwe bayobotse gusumba iyindi ni CNDD-FDD muri izo mbonera kure bavuga harimo abana bacu sibyo harimo amoko yose muri abakenyarugamba n'abagore b'abahudukazi n'abatutsikazi n'abatwakazi barimo donc ico kimwe n'abagabo nico kimwe ugiye kuvuga rero none ko mbona mu bajejwe politike y'umugambwe CNDD-FDD harimwo mu nzego zifata ingingo n'abigisha karangamutima harimwo babatutsi nyene none bigisha abantu kumara ubwoko bw'iwabo ni ujya mu ntavyo yamenye mugabo yagombye kwereka gusa yuko yogira ikintu avuze kandi akivuze nk'umuhutu akakivuga nk'umuntu afise ikintu yerekana ngo ahuriye ko na CNDD-FDD ko bahuriye mu ishamba nk'uko yabivuze byo kumvikana ko n'abatutsi ahubwo bari hanze y'igihugu bariko bitegura gutaha bobanza bakabangira kubera itariki yo kubamara igirigere bafise iyo ideology nuko ugomba kubereka abatutsi bari mu gihugu kuvuga ati nyabuna muryamire magabo kubera abo bantu nubwo babashishitira muri kumwe nabo kubamara umwanya barabamara mwini mvuko ya n'igitero yateye mugabo agitera atari iciwe ni mu mercenaire yaserukiye bajya bamutumye ariko icyo nagomba kuvuga nuko ugiye kuraba warashaka je ndabivuge mu bagenzanje bihangane gatoya ari utuntu ndwi ngomba kwerekana yuko ivyo yavuze byerekana yuko yavuze ivyo yatumwe so kuvuga ngo ntavyazi ni ivyo yatumwe arabibona kandi Uburundi no Rwanda burya ni ku yindi nkombe zikure umuntu arabona ivyaho ni nko babona ivyo wacu navyo ugiye kuraba hagati ya CNDD-FDD na FPR inkotanyi sivyo uno munsi ugashira ku munzane ninde amaze kwica abatutsi benshi usanga ari inde